Mwiriwe mwese bakunzi ba Burundi News Publication, cane mwebwe bakunzi b'ijambo rya jambo mu buzima bwawe. Nizeye ko muri benshi duteramanye, ndabifuje no kuja kuroranirwa umwanya wose tumarana mu ijambo rya jambo. No munsi mu ijambo rya jambo nzi kumwe na Patiri Derrick. Kaze Pati. Ego murakoze ku mikazi. Pati, no munsi umenga hari umunsi mukuru. Ego cane, hari umunsi mukuru wa Kristo Umwami wa bose na vyose. Le Christ roi de l'univers. Mwakoze kuza ngo tuganire kuri ijambo rya jambo dukura mu nkuru nziza ya Yohani mu kigabane ca 18 kuva ku murongo wa 33 gushika ku murongo wa 37. Ivyo dusoma mu nkuru nziza ya Yesu Kristo nkuko yanditswe na Yohani Mweranda. Pilato rero asubira mu iciro ry'imanza ahamagara Yesu amubwira ati uri umwami w'abayuda. Yesu aramwishura ati ivyo uvuze bivuye muri wewe canke n'abandi bakubwiye ibinyerekeye. Pilato yishura ati ugira ngo jewe ndi umuyuda, abo musangiye igihugu hamwe n'abahereza nk'abakuru nibo bakunzaniye, wakoze iki? Yesu asubizayo ati ubwami bwanje ntibuturuka kuri iyi si. Iyo ubwami bwanje buba bwaturuka kuri iyi si, abarinzi banje baba bandwaniye kugira ngo singwe mu minwe y'abayuda. Eka noneho ubwami bwanje si ubwaha ku isi. Pilato rero amubwira ati wakabaye rero uri umwami wewe. Yesu yishura ati ni wewe uvuze ko ndi umwami. Ico nico navukiye kandi nico catumye nza ku isi, kugira ngo nshingire intaho kuri. Ugengwa n'ukuri wese arumva ijwi ryanje. N'urubanza umenga ari mu ntahe. Ngo nivyo ari mu ntahe. Ariko arabazwa na Pilato. Ariko batangura bavuga ati asubira mu iciro ry'imanza kugira twumve neza uko ivyariko biraba yaravuye. Ego cane yasubiye mu iciro ry'imanza kuko Yesu yaramaze kubazwa akatari gake, na cane Pilato bwa mbere yari yagombye kumurekura, ariko muga ntivyakunda ko amurekura kubera ko hanze harabagirije benshi ku kirimba kwa Pilato, harabagirije benshi bamuvuga bati nabambwe mufate, bamwagiriza ivyo bamwagiriza. None rero Pilato yumvise induru ibaye nyinshi, yari yamubajije bwa mbere agira murekure, asubira rero Pilato asubira mu iciro ry'imanza ahamagara Yesu aramubwira ati uri umwami w'abayuda, kuko muco bamwagirije Yesu hari kuvuga ati yiyise umwami, nawe umwami tugamburukira ni Sezari wenyene. Naha rero yumva yaciye asubira ati reka nsubireyo nomusubire ndamwumvirize kuko wewe yari yagombye kumurekura. Ego none vy'ukuri yari yiyise umwami gute? Yesu bagumye bagomba kumufata. Murabizi yuko habaye imigumuko myinshi, mihazuko mbere igihe ciwe kitaragera. Aha mu nkuru nziza ya Yohani bakoresha igihe ciwe kitaragera, isaha ya Yesu itaragera. Isaha ya Yesu rero muri nkuru nziza ya Yohani ni isaha yo kubabara, yo kumusaraba, isaha yo kubabara, isaha yo kuninazwa kwa Yesu. Niyo saha yiwe. Nico gituma baguma bavuga ati si isaha yiwe. Igihe akora igitangaro ca mbere nticari kube isaha yiwe ntiyari bwagera. Igitangaro ca kabiri isaha yiwe ntiyari bwagera gushika ku gitangaro c'indwi, igitangaro c'uko Yesu Kristo amanikwa ku musaraba, naho rero isaha yiwe yari igeze. Ariko rero barabona ivyo Yesu yakora, baramwise umwami, bari bazi yuko ari umwami. Gutyo rero ntiharya binjira bamuherekeje i Yerusalemu, bagenda bamusasira nk'umwami aje kubugura ingoma y'Isirayeli. Cyo gituma ko bavuze ngo uri umwami w'abayuda, Pilato ariko arabaza Yesu, nuko muri bo babona yuko umenga uri umwami. Gutyo rero byari byoroshe yuko na cane abana bahereza nkuka ko baja kumurega kuri bano baromani kugira ngo baheze nabo bamufate, kuko yaraje kugumura abantu. Kandi ku baroma cari novuga nti cari igikorwa kibi cane gose kuri bo, mbere no kwari no kubahazukana. Gutyo rero baraheza bafata ingingo
yuko umujana kwa Sezari uravye ivyo yagiye arakora urabona yuko abantu bahereza nkuka z'ukuri bategereze baje hamwe ngo bahuze n'abajya bashinga ntawe urabona ko Yezu yagirira neza na cyane cyane abato bato yarabagirira neza bose mugabo abato bato bari mu mutima wa Yezu nuko rero barabona ati ntacyo twomwagiriza kindi twovuga yuko yagombye kwigira umwami niho yoheza agafatwa neza nuko rero babwira abantu ati vuga yuko yavuze ko ari umwami gutyo rero baheze baca gikora ku ikija kubabaza abano banyaroma kuko aba batware b'Iroma batware Yerusalemu no mu bindi bihugu byari bihegereye nuko icaye kibijanye no gusenga barabareka bagasenga mugabo bumvise yuko ari ikintu coza kigomba gusubirira ubwami bwabo ukuganza kwabo byaraheza rero bikabagora kubitahura naha rero Yezu baca bavuga ati reka tumureke ko yari umwami ivy'igisengero babona yuko ari bisanzwe ngo yavuze ngo azokubaka ico ngo sambura ico gisengero nazocubake ngo mu misi 3 gutyo rero ivyo byose bakabigerekeranya ariko ntivyafata mugabo ko avuze ko bamubesha ko ari umwami nukuvuga Pilato natamuhana Pilato araja kuregwa kwa Sezari na rero Pilato yabwirizwa kumuhana akamubaza kino kibazo uri umwami ubwami rero ubwami buri migwi 3 aba bose naho buvuga ubwami ntibabuhurizako ubwa mbere ubwami hariho ubwami tumenyereye ari bwa Sezari hamwe n'ivyariho vyo ba Pilato ubu bwami tumenyereye nuno munsi tubona abami ubwami novuga nti la royauté politique ibi byose ubona mu bihugu bose barondera kuba president barondera kuba abami n'ibindi none rero ubwo nibwo bwami tumenyereye nibwo rero bwari mu mitwe y'abano ba Romani na cyane Pilato n'abandi babakorera hariho ubwami bwa kabiri igituma batari ko baratahurana no kuvuga Pilato yavuga kuri urwego ariko ntibashobora gutahurana kuko yari hasi cyane ubwami bwa kabiri n'ubwami butahurwa n'abanyisirayeli la royauté messianique novuga nti ni bwa bwami barindiriye bwa Mesiya bw'umwe azova mu nda ya Dawudi mu gashitsi ka Yese azoza kubogora ingoma y'Isirayeli azoza gusubiza ibintu mu buryo uwo Mesiya rero baramurendiriye aho ni ku Bayahudi nuyo rero biyumvira yuko yari umwami nivyo banamukoreye acinjira i Yerusalemu ubwo nibwo rugero rero rwa kabiri rw'Abayahudi benshi biyumvira kuko baravye bitangara akora bamwe bakavyemera abandi bakagomba kubihakana bivanye n'ingene bariko baramukurikira abo rero bari Abayahudi bimbwira bati noneho turarose umwami azoza gukuraho abansi bacu bose hanyuma agwanira Imana agwanire n'igihugu cacu ivy'Imana bikurikizwa nuyo rero nuko babitahura bagatahura Mesi yuko hariho rero ubwami bwa gatatu ubwami bwa Yezu Kristo ubwami busuku la royauté servante ubwo bwami rero baba aba Pilato na Sezari n'abamukorera bano baromani baba bano Bayahudi bari bizeye ubwami bwa Mesiya ariko bo biyumvira yuko Mesiya azoboneka azoza kwica abansi bose magahonya abansi b'Isirayeli bose n'abansi b'Imana yabo suko rero Yezu subwo bwami bwiwe n'ubwami busuku aje gusukurira abantu bose b'intara zose b'amashinga yose ni naco gituma n'ubwami bworoshe ubwami novuga nti bw'ukwidegemvya si ubwami bukandamiza n'ubwami novuga nti c'est la royauté mystique de Christ ubwo bwami rero nibwo batigera batahura benshi batatahura Yezu Kristo rero yari kuri urwo rugero kandi ubwo rugero nigo ashaka yuko twese z'ukuri twinjiramwo muri ubwo bwami bw'abidegemvya gutyo Yezu Kristo agaheza agakenera ubwami busuku naco gituma abo yahamagara bose nika twese ababatijwe turabasuku b'ubwami bwa Yezu Kristo mugabo nk'ubu uri kurasoma iri jambo Pilato amubajije ati uri umwami umenga nta vyemeza gose avuga ati ubwami bwanje si ubwo ngaha kw'isi
yaba bwari ubwo ngaha ku isi ingabo zari kungwanirira murabibona aho vyanditse mugabo no munsi aha ku isi nyene tugahimbaza ubwo uwo mwami uyu munsi mukuru si umunsi mukuru wa kera cyane ntiwahimbaje guhera kera cyane watangwa guhimbazwa mu kinjana ca 200 mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 925 watangujwe n'umupapa yitwa Pio w'11 maze uca wumva yuko umwaka w'igihumbi kimwe amajana 925 uca wumva ibintu twari tuvuyemwo ku isi yari ingwano ya mbere y'isi yose yabaye mu gihumbi kimwe amajana 914 gushika igihumbi kimwe amajana 918 ego nico gituma rero hariho ku isi ukwiganza kw'abami b'isi ugasanga nizo ntambara zose iyo ntambara ya mbere y'isi yose yabaye kubera ukudakonywa kw'abami b'isi nuno munsi biriho none rero uravye ingwano zari zihari ukaraba inkurikizi zakurikiye iyo ngwano ya mbere y'isi yose ukaraba abantu ivyo binjiyemwo ukaraba mbere n'ukwemera guke ukwihebura kwari gusigaye kuri mu bakristo naho Papa Pio w'11 yatanguza uwo munsi mukuru maze atanguje uwo munsi mukuru ni naho hatanguye n'imihari ya Eklezia Katolika imihari iratangura cyane ku rwego hejuru kugira ngo berekane yuko ba bantu mengo baja kuba abasoda b'intwaro zo ngaha ku isi hamwe usanga abakristo batwaye ubwenge bwabo mu migambwe canke mu zindi ngwano izo arizo zose gukorera umwami kanaka canke igihugu kanaka gutyo kwari kugira ngo bavyure mu mutima w'abakristo yuko batokwibagira ibanga ryabo ryo ngaha ku isi nk'abatijwe yuko umwami dufise dukorera wo ku isi no mwijuru ari Yesu Kristo na cane cane ko ubwami bwiwe burengeye nakure n'ubwo bwami bwo ngaha ku isi Yesu Kristo yavuze ati ubwami bwanje si ubwo ngaha ku isi ubwami rero Yesu Kristo akeneye ko tujamwo ni muri iyo ntumbero nubwo bwami burengeye bwo ngaha ku isi ariko Yesu Kristo ubwo bwami bwo ngaha ku isi agomba yuko duhimbaza nuko twaheza tukamenya yuko Yesu Kristo arengeye isi kandi ari imbere arengeye n'ijuru kuko we bikoraniramwo na cane cane kuko ari we yaremye ijuru n'isi agaheza akaba umwami kuko igihe byose byaremwa yari kumwe na data n'umwami rero kuko yarungiswe na data kugira ngo abo mwami maze yaraninahajwe no mwijuru yaraduze mwijuru yicara iburyo bwa data kuko byose byatanguye bari kumwe none rero ico novuga nuko kugira dutegere duhimbaza no munsi mukuru wa Kristo umwami kugira ngo twerekane yuko ubwami bwa Yesu Kristo butagarukira kuri ivyo ubwami tubona ngaha maze twibutse ko nabo biyita abami yuko boheza bakamenya yuko ubwami bwabo ari ubwami buri transitoire niko no bivuga ubwami buhera ubwami bushiringitira buhera muri kahise kivyigwa vya kahise vya histoire murazi yuko twiga ico bita renaissance d'un pays canke y'umugwi hanyuma hakaba ntuzeye rapproché novuga ugusasagara canke ugukomera ariko hari naho wasanga hariho décret ego none ukuyama canke ugupfa kubwo bwami none twumve yuko ubwami bwa Yesu Kristo kubemera yuko naho ku isi womengo ntibuboneka ariko n'ubwami bw'intava ubwami bw'imyaka yose kandi ubwami kuri bose kuko ngaha ku isi umuntu ashobora gutwara agatwarana n'abavyumva n'abamuyoboka canke abafise ivyo bafise akaba ari batwara canke akamera yuko atwaza abandi igiti maze agaheza akabatwara muri ubwo buryo tegere yuko rero igituma duhimbaza umunsi mukuru nuko ubwami bwa Yesu Kristo burengeye ubwami tubona ngaha ku isi uko tyo natwe abemera abakristo yuko duheza dugakorera ubwo bwami tukabasa kubwo bwami bwa Yesu Kristo muvuze ko mwavuze kare ko ubwami bwari ubwami ni busuku ko ari ubwami busuku ubwami kavuga muti n'ubwami burengeye ubundi bwami bisigura iki burengeye mu gute burengeye ubwami bwo ku isi kuko hari ubwami bw'u Burundi ubwami bw'u Rwanda ubwami bw'Ububirigi ubwami bwa Israel ubwami Yesu Kristo n'umwami w'isi yose le roi de l'univers
nico gituma tuvuga tuti abo bose nibakora iyo bakora bisunga Yezu Kristo hariho ibintu bimwe bimwe biba bikwiye kugabanuka na cane cane intambara n'ibindi bintu bituma bikwega kwegera abantu mu kaga ko kugwana n'ibindi abami bo ngaha ku isi barondera inyungu zabo. Yezu Kristo n'umwami arondera inyungu z'abandi, arondera ko abandi bakira. Umwami mu bisanzwe wo ngaha ku isi arondera gutunga, kubahwa n'ibindi. Yezu Kristo naho yo itunga, twe turi itunga rya Yezu Kristo. Maze Yezu Kristo abonye yuko igicumuro cavuye mu bantu, gutyo niho ahimbarwa, niho umwami akeneye yuko aba umusuku wa bose. N'umusuku kuko yaritanze gushika atanga amaraso yiwe. Ubwo bwami ubwuko nabami bake bokwemera gutanga amaraso yabo kugira ngo ababo bakire. Noneho naho bokira intambara yo kwisi ntibokira urupfu. Yezu Kristo rero ubwo bwami bwose arabusumba kuko ukumwemera araheza agakira urupfu. None rero nta wundi mwansi dufise wa mbere atari igicumuro kitujana mu rupfu. Yezu Kristo ico naco yarakitwishuriye, hasigaye yuko natwe twidegemvya muri uko kwidegemvya kwacu tukemera yuko Yezu Kristo ari umwami wacu yadukijije kandi no bazodukiza ico cyose kiduhanamiye. Mwavuze kare ko abanyisirayeli bari biteze Mesiya umwami wabo Imana izobarungikira. Ingene batahura Mesiya biratandukanye kure n'ivyo Yezu Kristo yaje camumuzanye. Biratandukanye cyane. Ico gituma Yezu kubona atahavuye ngo agwanye abo bansi ba Israeli b'igihugu c'Israeli, akatangwa agwanye abansi b'Abayahudi, nabo yarabababaje cyane. Ico gituma rero bumva yuko nuyo ari umubeshi kuri bo, kuko bo ukuntu bazi Mesiya bazi ko bari bazi yuko ari Mesiya. Nubu baracamurindiriye bo azoza ari inguvu n'ingabo agwana hama akure kujya kwa Dawudi yagiye kugwana Goliyati. Gutyo rero bo biyumvira ati azogwana hanyuma adusubize iteka, abahunze bahunguke, abari bakavantara bave ngaha muri iki gihugu, duheze dukore twebwe twibereho neza, turonke umwami tugwanira ashinga ubwami bumeze neza. Apana ubu bwami bw'abantu baje kudukandamiza. None rero wumve yuko bobo rero bari ku rugero rw'uko bavuga bati noneho byaranabatangaje kuko baravye aho yavuye kwa Yosefu na Mariya, byarabatangaza cyane gose, n'ibindi byagiye birabasoba. Gutyo rero ukwemera kugenda kugabanuka muri Yezu, naho yakora ibitangaro agakorera neza bose, mugabo hariho byinshi bari babayemo akeneye kubakosora ntibabishaka. Mu yandi majambo ntibari bazi yuko ari Mesiya, azoza ari Mesiya wa Isirayeli gusa uko tucumva ari igihugu. Ntibari bazi yuko hazoza Mesiya aza ku bantu bose, gukiza abantu bose no kugira neza bose. Nico gituma Yezu Kristo ari umwami wa bose. Sibo bonyene bana meze nka hari abakunda kuvuga ngo abacanganikiwe nka abazazaniwe na Pilato. Ngaho biraboneka ko mu nyishe ariko aramuha umenga ameze nk'utakaye, avuga ati ni wowe uvuze ko ndi umwami. Ico nico navukiye kandi nico catumye nza ku isi kugira ngo nshingire intaho kuri. Akacabaza nuko tutahashitse mu nyuma hari yepfo arabaza ati ukuri niki. Biboneka yuko atari ko aratahura ivyo ariko aravuga. Uravye ingene baganiriye na Pilato, urabona yuko Yezu ico Pilato yabajije sico Yezu yishura. Ugiye urabisoma neza. Pilato mu bisanzwe ntibari ku rugero rumwe na Yezu mu kiganiro. Yezu rero avuze ati uko nukuri, ukuri nuko naje gushingira intaho uko kuri. Ukuri nuko Imana iriho. Noneho Imana niyo kuri. Ukuri nuko Imana iriho. Kandi iyo Mana niyo yarungitse Yezu. Mana Data niyo yarungitse Yezu kugira ngo ashingire intahe ukuri nuko ubwa bwami bw'Imana buriho. Uko niko kuri Yezu niko kuri ariko avuga ngaha. Nico gituma ngo ugengwa n'ukuri wese arumva ijwi ryanje. Nukuvuga iki? Mu bwami tubwirizwa nimba twumva ijwi rya Yezu, turi rero mu kuri kw'Imana,
turi mu kuri yuko ubwami bw'Imana buriho mugabo ugengwa n'ukuri wese ugengwa n'ukuri hari hagoye gutahura ugengwa no kuvuga ugengwa n'Imana ugengwa n'Imana arumva ijwi ryanje n'ukuri wese ugengwa n'Imana wese arumva ijwi ryanje kuba yahudire ntivyari bigoye gutahura kuko bo bari bazi yuko Imana yo nyene ari kuri usomye ivyanditse vyeranda ninaco gituma rero ngaha ahaye ngo ugengwa n'ukuri wese Yezu yakoresheje ukuri imbere ya Pilato kuko yavuga Imana ntiyabiyumva kuko kwa Pilato yari umuromani bumva hari bigirwamana byinshi barabapagani none rero avuze Imana yari gutahura ico yari kuvuga Dieu soleil ikimana icikizuba ca ikimana c'imvura gitanga imvura ca ikimana gitanga imirima sivyo rero we yaciye avuga ati ugengwa n'ukuri ku banyisirayeli uvuze ukuri rero bumva yuko ari Imana hanyuma rero ati yarumva ijwi ryanje nimba rero ari Imana by'ukuri bumviriza baca bumva ijwi ryanje kuko nanje natumwe n'Imana uko niko kuri Yezu ariko arashingira intaye rero gutyo rero Imana iriho nubwo bwami bw'Imana ko buriho ego twebwe mu buzima bwacu iyo uvuze ukuri n'ibindi no kuvuga ukuri gushingira intahe ukuri no kwemanga twumva ibindi twumva mu Kirundi aho bavuga ngo ukuri guca mu ziko ntigushe mugabo Abafaransa nabo bakavuga ngo toute vérité n'est pas bonne à dire akaca umenga ni gihushane ukuri kubu ukuri by'ukuri ko mu buzima kwama kumeze neza gapati kwama kuryoshe gushikiriza Mweranda Toma w'Akino aratubwira yuko ukuri ari novuga nti nico kintu twita izina kandi kikaba kibaho mu Gifaransa novuga nti la vérité c'est l'adéquation du concept et de la réalité nimba tuvuze yuko Donata ariho nuko Donata tumubona il existe ariko kandi tukamwita n'iryo zina rihuye n'ico kintu ko kiriho niko kuri bavuga niko twovuga kandi urigiriye kuvyumviriza nivyo vyo mu buzima bwacu bwa misi yose none rero uvuze ati mbega ngo kuri kuca muziko ntigusha aho tugiye mu vyo no kwita mu vyigwa vya morale ego aho uraba ati mbega ikintu ndakivuge uwo muntu kiramufasha kiramuteza imbere canke ndagihore niho yotera imbere gutyo hari nk'ukuri tutabwira abana none umwana w'imyaka 5 ukajuza kumusigurira ibijanye n'irondoka wumva vyomufasha iki asenka mu myaka 5 umuntu wazi ko ari ukuri birahari mugabo ntuja kubivuga kubera ko ntaco bimufasha toute vérité n'est pas bonne à dire hanyuma ukuri kuraca muziko ntigusha kuko kuguma ari ukuri naho kumwokuzimangana nyagute kuguma ari ukuri naco gituma rero nukugaba no mu vya demokrasi ivya consensus abantu bashobora kuba ari 199 bakavuga ibinyoma mugabo umwe akavuga ukuri hari ikintu muvuze kica kintuma nimvira uvuze ikintu ifo kwico kintu ushobora kukibona ukagikorako mugabo yamana kuri ntituyibona ngo tuyikoreko yego none kwemera kubaho kwayo Imana twemera ni Imana yaremye ibiboneka nibitaboneka ico ni cambere ubanze uhere kuvyo yaremye n'ivyo yaremye hari ibiboneka nibitaboneka nk'abamarayika nabo yaremye ntibaboneka n'amaso yacu ndaguhaye akarorero nico gituma n'Imana rero novuga nti twebwe rero kuri twebwe Imana yaratwimenyesheje mbere muri Yezu Kristo kubemera muri Yezu Kristo Imana yaratwimenyesheje mbere turanayikabakaba iyo Mana yarabanye natwe yigira umuntu novuga nti ibintu bitaboneka nagenda kubwire yuko ari ivyo mbere novuga nti bifise agaciro gusumba bijye dukabakaba gushana muri laboratoire mu buzima bw'umuntu no mu buzima bw'Imana noneho ubuzima bw'Imana n'ubuzima bw'umuntu ntibitandukana none rero ukuri nuko Imana iriho kandi noneho kuri twebwe twemera yarirekanye muri Yezu Kristo yarabanye umwana w'Imana bana natwe kandi araheza dusigira amasakramento n'ijambo ryiwe kugira ngo bibandanye bitumurikira nk'umwana
yoba ariko araruka ubu nyene ukamubwira uti imana iriho akavuga ati imana noyibonera he kuko ntiwoja kumubwira ngo yariyerekanye muri Yezu Kristo akavuga ati je Yezu Kristo nawe nabonye urumva uwo n'utariga ni mushasha ni novice uwo muntu uwo mubwira uti imana ibonekera muki yego cyane ikintu ca mbere imana ibonekera mu byo yaremye mu byo yaremye hariho ikintu abantu bakunda kwihindako nk'ubu ugiye mu misozi ukabona imisozi myiza kenshi dushaka kugira iki gufata agafoto gusa ni beauté de consommation twe twishakira beauté de consommation aho kuraba beauté de contemplation kugira beauté de contemplation consommation nuko hariya mbega urahazi yo ndahazi narafatiye agafoto tukagarukira muri ivyo mbega ruriya ruzi wararugiye yo nararugiye mbere narujabutse n'agafoto ngaka hariya najanye na mawe wacu nivyo ugasanga tugaruye kuri ivyo aho kugenda hariya ngo wihweze imisozi myiza wihweze n'ingene iri dispose ingene imana yayiteretse ku isi hanyuma wihweze n'ibiyaga hanyuma ukengurukira imana nahaza imana gutyo ucuvuga ati wow imana vraiment ni imana kuko niyo yagize ibi byose hanyuma ubona umuntu nawe ashobora mbere no kugira ibindi byiza byinshi bishobora guhimbara umuntu ugaheza ukavuga uti by'ukuri imana yaragize neza yarimanye umuntu ubwenge n'ibindi byiza byose none rero umwana akubaje ati mbega imana noyibona gute uramubwira ati imana uradatangura uyibone mu byo yaremye na cyane cyane mu muntu na cyane cyane mu byo tubona twese bidutunze n'ibyo byose biduhimbara byaremwe n'imana ni giki muri make gumana muri iri jambo ego cyane dufatiye kuri uno munsi mukuru na cyane cyane uwo munsi mukuru uza dusozera umwaka w'amasabamana uwo munsi mukuru rero urahambaye kuko duheza turaba yuko by'ukuri muri uru rugendo twafashe rw'umwaka wose kuko ni mu ndwi ya ni kuri kuwa Mungu wa 34 Dominika 34 yo mu mwaka dushaka dutegera yuko ubwo by'ukuri umwaka wose namaze nza gusenga iminsi yose ku Imana ubwo by'ukuri gushika uno munsi kw'indwi 34 ziheze ubwo Yezu Kristo n'ubu ndamwemera ko ari umwami wanje ko ari umucunguzi wanje ko ari umukiza wanje gutyo nico umuntu aba akwiye kuzirikana akiyumvira ubwo urugendo sinagenda biharura kujya baharura kujya amasaha canke imyaka canke amezi indwi uko zigenda zirahera maze ugasanga nabaye mu mwanya wo guharura aho kuba mu mwanya wo kunywana na Yezu none rero twumve yuko Yezu Kristo ari umwami wa bose ese natwe twomemera tukabandanya tumuyoboka twumviriza ijwi ryiwe kugira ngo ica dusaba tukirangure muri bene wacu mbega kumwimika no kuvuga iki ni mu mutima ni mu mvugo ni mu ngiro ni kumwimika ivyo tuvuga bijya tuja kuvuga twemeza n'umunwa wacu nitubirangure niko kumwimika ntiduhave tuvuga maze ngo ururimi ruri kure y'umutima sinzi abakunda bakubivuga uko ngo ururimi ruri kure y'umutima none rero natwe ururimi rwacu nirwegera umutima kugira ngo ivyo tuvuga n'umunwa wacu bishobore kugira ikibanza mu mutima hanyuma nimba tuvuga yuko Yezu Kristo ari umwami wa bose duhave twumva yuko dufise umwami umwe dukorera ubwami bumwe ntidusubire kuryana twese turaba Kristo na cane cane abamwemera abemera Yezu Kristo ntiduhabe dusanga turiko turacanamwo twitanga turiko dukorera ubwami bumwe bwa Yezu Kristo ego ndabakengurukiye cyane pa ego cyane murakoze gose namwe rero twari duteramanye ndabakengurukiye mwumvise ukwimika Yezu ibyo ari byo kumwimika haba mu mutima haba mu mvugo haba no mu ngiro ukumwimika kubonekere mu bikorwa